kuva kuri wa gatatu igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 imyiyerekano y'urutavanako yagwiriye igihugu cy'Ubufaransa imiji itandukanye nka Paris, Marseille, Londres n'ahandi habaye imyiyerekano idasanzwe kugeza kuyu w'Imana igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 abantu bashika 1642 baramaze gufatwa barabazwa mu misi 5 gusa. Inzu 21 z'inyubako z'igihugu zirononekara, abapolisi 15 n'abazimya imiriro barakomereka ipari gusa, naho imiduga 1620 irononwa canke naho iraturirwa. Inzu z'abantu 321 zirononwa, izindi nazo ziraturirwa hirya no hino mu gihugu cy'Ubufaransa nkuko vyemezwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ibi vyose vyavuye ku rupfu rw'umwana wa Issa Mouani Traoré, umwimukira yavuye mu gihugu ca Algeria. Umwana yitwa NAHEL Mouani w'Nanterre iho de Seine ipari mu Bufaransa, aho akaba ari mu burengero bw'ipari. Reka tugaruke ku rupfu, twinjire ku matohoza aheruka kugaragara yatumye iyi myiyerekano yaduka. Ikaze ku biganiro vya Ivyacu TV. Ndakusaba yuko wogira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe bibaye na ngombwa usangize n'ino video. Imyiyerekano bwayo yatanguye kuwa gatatu inyuma yuko habaye ubwicanyi bw'uyu muhungu NAHEL yari afise imyaka 17. Laurent Nunez arongoye igipolisi Paris weyemeje ko urupfu rwa NAHEL rwatewe nuko uyu musore w'umuyabaga yase guhagarara mu gihe yahagaritswe n'igipolisi. Ibi ariko bisa n'ibivuguruzwa n'umwe mu vyabona bari iruhande yiwe, ndetse bari mu muduga umwe mu gihe ibi vyaba nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru BFM TV. Reka tuvyinjiremo neza mu bitahure, ariko kugira mu bitahure neza reka tubanze turabe neza tumenye ati NAHEL Mouani yarinde kugira ngo bishike yaho imyiyerekano itangura iba, ndetse ibintu bitandukanye bikaba vyarononekaye, ndetse n'umukuru w'igihugu Emmanuel Macron agasaba yuko abapolisi 45,000 bitegerezwa kuja mu mabarabara kugira ngo bizimye ino myiyerekano. Ari nako abaje mu mabarabara bagenda bavuga ati la police ti, canke se abapolisi barica aho gukingira. NAHEL yari umwana w'ikinege yavukiye iho de Seine, ni mu muji wa Nanterre, ni mu burengero bw'umuji wa Paris. Ni umwana w'ikinege ku muvyeyi yaramutunze wenyene. Issa Mouani Traoré yavutse mu mwaka wa 2006, bivuze ko ubu yari afise imyaka 17. Yakuze neza gusa ishure riza kumugora cyane, arivyo vyatumye kuri ubu uyu muyabaga yari yaratanguye ivyo kwiga gukora amatara biciye mu kigo ca leta ca Ovale Citoyen. Iki kigo camwakiye mu gihe yakuze akunda ivyo gukina umupira w'amaboko benshi bakunze kwita rugby. NAHEL yatanguye rugby aha Nanterre, aho yakoze akina muri Pilates de Nanterre imbere yo kuja mu buryo bwa Ovale Citoyen. Ikigo cari giherutse kumwakira kirongowe na Jeff Poech. Uyu aganira na Le Parisien, ikinyamakuru ci Paris, yavuze ibigwi vya NAHEL, aho yagize ati NAHEL yari umuntu afise ishaka ryo kwibeshaho no kubana neza n'abandi, ndetse ibi yavyerekana no mu kazi. Ntiyari umusore yakoresha ibiyovyabwenge canke ibindi bintu bisamaza agwaruka kwishi rukunze kwishoramo. Jeff asanzwe yashinze ikigo ca Ovale Citoyen, ikigo kijejwe kandi gukingira ihohoterwa ryose ndetse no kurera buri wese naho yoba ari umunyamahanga. Yemeza ko NAHEL yakoresha rugby kugira ashobore kugera kuco yifuza muri kazoza kiwe. Yemeza ko NAHEL yari umuntu yiyubaha, aho yagize ati yari umusore yiyubaha akongera kubaha, atapfa kuvuga ivyo abonye. Yari umuntu koko w'intangarugero.
mama wiwe nawe yababajwe n'ivyabaye arivyo vyatumye ku munsi wa kane aja imbere y'abandi NAHEL asaba ubutungane kuri NAHEL. Yababaje cyane n'urupfu rwiwe aho yagize ati yari akiri umwana yaragikeneye nyina wiwe, nabuze umwana wanje w'ikinege w'imyaka 17 bamunyakuye ikibondo canje. Ukuri niko kwatumye rero imyiyerekano irota hirya no hino mu gihugu cy'Ubufaransa aho basaba ubutungane ku mupolisi yamurashe. Bamwe ntibareka kuvuga ko urupfu rwiwe rufitaniye isano n'ibikunze kuboneka muri iki gihugu cy'Ubufaransa aho ikumigwa rikorerwa abirabure n'abarabu muri iki gihugu, ndetse kuba yapfuye akiri muto vyatumye urwaruka rusaba ubutungane cyane kuri we kuko ivyamushikiye nabo vyari gushobora kubashikira canke bigashikira bene wabo. Vyaje gute kugira ngo NAHEL none yicwe? Ikaze rero tuvyinjiremo. Mwibutse ko kuri uyu wa gatandatu ariho NAHEL yafumanwe iteka inantere aho imiyabaga ishika 30 ariyo yagiye iherekeje isandugu inacunze aho basavye bagafotozi kudafotora uko ibirori vy'umubaro vyagenze. Akaba rero yarashinguranwe iteka kuko yarasanzwe ari n'umuyisilamu. Turabira hamwe uko bisigurwa urupfu rwiwe rwagenze twifashishije ivyemezwa na polisi y'i Paris, ariko kandi tunabihuza n'ivyatanzwe n'umwe mu vyabona bari kumwe na NAHEL ubwo bugizi bwa nabi bwaba. NAHEL ico wamenye nuko yarasanzwe ashikana ibintu nk'ifungurwa canke ibindi vyankenegwa kuba bikeneye akoresheje umuduga aho benshi bakunze kwita aba livreur. Uyu tugiye kugaruka ko ni icyabona cemeje yuko bari kumwe nawe ubwo buno bibi bwose bwaba aho kwigenekerezo rya 22 na kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2023 bivuze ku munsi wa kabiri uno musore yaje kwica, uno muyabaga yaje kwicwa mu gihe yari atwaye ibidandazwa ku bantu babikeneye kuko yarasanzwe ari umurivrere. Uyu vyitwezo ko kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 3 z'ukwezi kw'indwi mwaka 2023 aza kwitaba polisi mu ntumbero yo kurondera ukuri ku rupfu rwa NAHEL. Yagize ati twahuye na NAHEL ahagana isaha 2:10 twinjira muri Mercedes. NAHEL yahisemo kugenda ashikiriza ivyo bamutumye mu muji wa Nanterre dusanzwe tubamo. Tubibutse yuko nkuko twese babwiye mbere NAHEL yarasanzwe ari umurivrere, no kuvuga ashikana ibidanazo ku bantu babitumye. Ibi rero akaba ari byo byari bisanzwe bimutunze. Nyuma y'igihe gito twashitse mu ibarabara ryitwa Joliot-Curie, gusa mu kanya gato nabonye abapolisi bari kuri moto baje baradukurikira. Ibi akaba ari ibivugwa n'uyu cabona bari kumwe na NAHEL. No Laurent Nunez arongoye igipolisi pariwe yemeje mu kiganiro ku kinyamakuru BFM TV ko ikurikirwa ry'uyu muduga wa Mercedes ryatumwe nuko bari bahagaritse NAHEL n'uwo bari kumwe kugira ngo bashobore kugira control canke se isuzuma. Naho Nunez Laurent ati iyo modoka yaranse guhagarara bwa mbere, nyuma iza gukurikirwa ndetse ihagarikwa bigoranye mu nzira kugira ngo isuzumwe n'abapolisi babiri. Ibi mukumva yuko bitandukanye n'iki cabona cemeza yuko ahubwo baje gukurikirwa mu gihe bo bari basanzwe bari mu ibarabara rya Joliot-Curie. Gusa ibi bihakanwa n'uyu asanzwe ari cabona ndetse bari kumwe na NAHEL. We yemeza ko mu gihe abapolisi babona hacanwe amatara yerekanwa guhagarara, abapolisi ariho basavye ko aba basore bahagarara, navyo bakoze. Gusa ikicabona cemeza ko polisi wa mbere yahageze yasavye ko NAHEL amanura ikiyo c'umuduga canke naho akamurasa. Nyuma yuko uwa kabiri nawe ahageze yabanje gushika amukubitisha umunwa w'inkoho, nuko aca ahagarara imbere y'umuduga aho bitwa kuri pare-brise, mu gihe wa mbere nawe yahagaze kwidirisha. Ukutumvikana
niko kwatanguriye. Noneho wari kwidirisha ry'umuduga, bivuze uwa mbere yahageze aduza inkoho ku mutwe wa NAHEL, avuga ko ye kuguma hamwe canke naho akamurasa. Polisi agira kabiri amaze kumva uko yasavye ko nyabona uwo polisi yari asanzwe asize inkoho ku mutwe wa NAHEL akwiye kurekura urusoro, hanyuma NAHEL apfa uko. Iki cyabona kivuguruza cyane ivyo Ruraninez yari asanzwe arongoye igipolisi i Paris yashikirije, aho yemeza ko NAHEL yarashwe kubera ko yaragiye inyuma yo guhagarikwa n'igipolisi. Ruraninez we yemeje ati umushoferi yari yazimije moteur yongeye kwatsa umuduga canke se redemare, nyuma aza kugenda, nivyo vyatumye polisi akoresha ikigwanisho. Icabona co cakurikiranye uko ibi bintu vyagiye biragenda siko abibona, aho yagira ati umuduga wasubiye kugenda vyatewe n'urusase NAHEL yaronkejwe canke se yarashwe mu gihe yari yakanze kuri frein. Nyuma y'ibi vyabaye yarekuye boîte à frein, bituma umuduga wongera kwijana. Amaze kubona ibi, uyu bari kumwe na NAHEL yakuye meza arahunga, nk'uko vyandikwa na BFM TV. Polisi bivuga ko yarashe Ninez kuri wa 29 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023, yaje gufatwa kuri wa 29 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023, akaba afise imyaka 38, ngo akaba yari inyankamugayo mu gipolisi. Kuri wa kane noneho akaba yabajijwe imbere y'ubutungane asaba imbabazi ku vyaha yoba yarakoze bijanye no kwica umuntu mu gihe atari abifitiye uruhusha. Ibi rero vyatumye rero inyuma y'ubuno bwicanyi abantu bakwira amabarabara hirya no hino basaba ubutungane kuri NAHEL Mwani, umwana w'imyaka 17, ndetse basaba yuko ibintu vyohagarara. Ibi ariko kandi vyagiyemwo urugomo, kuko amaduka amwe n'ayandi yagiye arasahurwa, imiduga igaturirwa, nk'uko twatanguye tubivuga. Reka tubashimire ko mubanye natwe muri kino kiganiro cacu, tubasaba mugira subscribe kuri channel YouTube yacu niba mutarabikora, kugira ngo amakuru atandukanye muzoze murayaronkera ku gihe. Tunabasaba kandi yuko musangiza ino video.